Ndasubiriye kuguha kaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe ikaze ntanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura no kugira ijoro ryiza. Ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi ndetse no hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi, ndaguhaye ikaze ntanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura. Utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe. Ubukene buhanze urwaruka rwo muri Afurika ngo nibwo butuma ruhungira mu bihugu vya Buraya kurondera ubuzima. Uwurongoye inama nkuru y'urwaruka mu Burundi yabivuze kuri uyu wa kane, aho hariko hatatanguzwa ku ncuro ya kabiri i Bujumbura ibiganiro vy'amahoro n'umutekano ku rwaruka rwo muri Afurika. Thierry Ingabire yibutsa ariko ko kuva kera bigishwa ko Afurika ifise ubutunzi kama budasanzwe bwinshi. Kubwiwe ntibisiguritse rero igituma baguma bahunga ibihugu vyabo. Umushikiranganji ajejwe urwaruka akaba avuga ko kugwiza inyigisho zo gutsimbataza amahoro n'umutekano arivyo vyotuma umugabane wa Afurika ugira akazoza keza. Nayo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba urwaruka kwijukira kwitunganiriza imigambi kugira bashobore kwiteza imbere. Evariste Ndayishimiye abahamagarira kandi kugendera ubuntu mu buzima bwabo bwa misi yose hamwe no guteza imbere ingabire zabo mu bijanye no kwitunganiriza imigambi. Ikigo kinini c'urwaruka ciswe Imikangara Youth Center canke Site de la Jeunesse kigiye kubakwa mu Burundi. Ni inkuru nziza, ni n'inkuru iteye umunezero. Muri ico kigo hazoba harimwo ingoro y'amakoraniro yakira abantu 3,000, ihoteri karuhariwe 5 étoiles y'ivyumba 400 n'ivyumba 15 vyo kwakiriramwo abakuru b'ibihugu. Ikigo c'ukwinonora imitsi Arena kizokwakira abantu 10,000, ikibuga c'inkino ca kijambere gishobora kwakira abantu bashika 30,000, ikibuga c'abahiganwa mu koga piscine olympique. Hazoba hariho kandi ikigo mpuzamakungu cigisha n'ubuhinga bwa none kizoba kijejwe guhingura imiziki amareresi, aho abantu bazofatira akayaga n'ibindi. Ivyo ntivyashikirijwe kuri uwu wa kane igenekerezo rya 14 Kigarama 2023, igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yariko yugurura inama y'ibihugu vya Afurika ijanye n'ico bise ibiganiro ku kirangaminsi kuri kazoza k'urwaruka, amahoro n'umutekano muri Afurika. Ico kigo rurangiranwa c'urwaruka kizokwitwa Imikangara Youth Center canke Site de la Jeunesse, kikazokubakwa kuri hegitari 36, kikaba ari Obuha yagikoze ifatanije n'amashirahamwe yigenga bivuye kuri leta nayo ibicishije mu bushikiranganji bw'inyubako. Intumbero y'ico kigo ni ugufasha guteza imbere urwaruka mu migambi yarwo, kumenyekanisha no kudandaza ibivuye hanze, tutibagiye n'amahiganwa na cane cane mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Ico kibanza kizotuma kandi n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika zitera imbere, bitume n'Uburundi bworoherwa mu migenderanire yabwo n'ibindi bihugu. Mwomenya ko Uburundi bwafashwe nk'umugwa mukuru w'urwaruka muri Afurika, ndetse Evariste Ndayishimiye nawe akaba afatwa nk'umugenzi w'urwaruka muri Afurika biciye muri wa mugambi w'ikirangaminsi kuri kazoza k'urwaruka, amahoro n'umutekano. Ese uwo mugambi uwakiriye gute? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu bindi kandi ibikorwa bijanye n'inyubako canke gusanura bitaratangura bigiye gukurwa ku rutonde rw'ibitegekanijwe kurangurwa uno mwaka. Ane Bijitere 2023-2024 bishirwe mu bizorangurwa mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo biri mu vyo inama idasanzwe y'abashikiranganji yemeje ku munsi wa gatatu. Umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo akaba asigura ko hari mu ntumbero yo kugabanya igihengeri kiri mu mafaranga leta iriko irakoresha uyu mwaka. Mu cegeranyo c'iyo nama, Jerome Niyonzima amenyesha kandi ko ibikorwa vy'ibigo Obuha
ARB ndetse na Fonike bitegekanijwe kurangurwa mu gice ca gatatu n'igice ca kane bizokurwa ku rutonde kiretse imishahara. Avuga ko ivyo bisata bizobandanya bikoresha amafaranga bifise ku makonti. Ibindi bizokurwamo bigashirwa mu mwaka uza nivyo leta igura bikarihwa mu mafaranga mvamakungu. Iyo nama nshikiranganji yategetse ko ibijanye no kugura imodokari za leta bibaye birahagaritswe kiretse mu bisata bimwe bimwe nk'igisirikare, igipolisi ndetse no mu bushikiranganji bw'ubutungane. Jerome Niyonzima avugira leta yongerako ko iyo nama yasanze ubuhinga bwa none bukwiye kubandanya bukoreshwa kugira hagwizwe amahera yinjira mu kigega ca leta. Ikindi avuga ni uko hazotsimbatazwa ibijanye no gusuzuma ivyakozwe hamwe n'uburyo bwasohoka. Nayo mu bindi kandi umunyeshuri wo muri kaminuza arafise uburenganzira bwo kugira politike ariko ayigirira aho itegerezwa kubera. Aje mu vyigwa yibuke ko hari umunyeshure, aje mu buraro yibuke ko hari ubwa bose, abari mu mugambwe n'abatari muri wo. Uwo ni umwihwezo w'umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba Remy Havyarimana, akaba afatira ku myidogo ya bamwe mu banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko hari ibikorwa vya politike bibera muri ivyo bigo bikanahungabanya ubumenyi. Abona ko ibibazo vyaduka igihe bayigira mu buryo budahuje n'ingene bariko barabana n'abandi. Aha yongerako ko biba bibi hamwe ivyari kubera muri karitiye babizana muri kaminuza kuko baba bahahinduye ikibanza c'umukino wa politike. Asaba abayirongoye kugira ico bakoze kugira kaminuza ibe ikibanza cubahiriza abari mu migambwe n'abatari muri yo. Kubwiwe bitabaye uko harashobora kuba ingorane haba ku banyeshure canke abarongozi. Uwurongoye kaminuza y'u Burundi arahakana ko ata bikorwa vy'imigambwe bitunganirizwa mu bigo vya kaminuza. Audace Manirambona asigura ko nimba bikorwa biba mu kinyegero. Naho biruko ariko aremeza ko ibikorwa bene ivyo bibujijwe ko birangurirwa mu bigo vya kaminuza. Nayo kandi abakenyezi babiri bari bamaze iminsi bapfungiwe mu bitaro natwe turashoboye kuko babuze amafaranga yo kuriha bararihiwe. Kuri uyu wa gatatu ni abakenyezi bo mw'ishengero Anglikane akarere ka Karusi. Abo banyeshengero bagiye bibangikanije imfungurwa zitandukanye hamwe n'ibikoresho nk'amasabuni, impuzu, amakara yo guteka ndetse n'ibindi. Baragendeye n'abakenyezi bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi. Sophia Havyarimana arongoye abakenyezi muri ako karere akaba asigura ko babikoze mu ntumbero yo kubafasha guhimbaza iminsi mikuru yo guheza uyu mwaka. Umwe mu barihiwe yarashimye cane ko agiye gusubira mu muryango inyuma y'umwaka urenga. Umuryango ugerageza kurondera amahera yo kumutahana ukabura. Asaba n'abandi bobishobora ko boja gufasha abapfungiwe mu bitaro kandi barakize. Nayo mu gusozera ano makuru kandi mu ntara ya Kayanza hari ingeso ivugwa ku mitumba imwe imwe ya komine Muruta, aho abantu bagurisha amabango y'ibigori bitarera babigurirwa n'ababaha ico bita umugwazo. Ni ukuvuga amafaranga atangwa kugira uwuyatanze azosarure ibiterwa vyeze ku mahera ari hagati y'amajana 5 ndetse n'amajana 8 kw'ibango. Imitumba ivugwa cane ni Nkonge, Nyamiyogoro, Mikuba ndetse na Buziraguhindwa. Bamwe mu banyagihugu bo kuri iyo mitumba bariyamiriza iyo ngendo. Bemeza ko kenshi ikorwa na serugo, umukenyezi n'abana batabizi, ntibamenye n'ayo mafaranga ico yakoreshejwe. Ku bwabo nta n'umwana aba arekuriwe gusubira guhonyoza ukuguru mu murima wagurishijwe. Bashimangira ko bikorwa n'abantu baba bashaka kurya batarushe. Buramatari w'intara ya Kayanza hariyamiriza iyo ngendo. Remy Cishahayo asaba abahawe imigwazo ko batohirahira ngo iyo mirima isoromwe n'abatari beneyo. Mu minsi iheze n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yariyamirije ingendo y'imigwazo. Martin Niteretse yarihanije uwatanze umugwazo ko kizira ko aza gusarura umurima w'abanyagihugu.
aha yavuga ko uwobikora yofatwa nk'umusuma. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kugira ijoro ryiza no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura.